Ikigo kijejwe Ikawa mu Burundi odeka caratunganije uruganda ruhuza abakorera mu gisata c'ikawa co kimwe n'amashirahamwe asanzwe afashanya n'abarundi muri ico gisata c'ikawa mu Burundi kuri uyu wa kane igenekerezo rya 28/0 umwaka wa 2025 mu gisagara ca Bujumbura. Niyindabira Jean Dieu umuyobozi mukuru mu kigo kijejwe Ikawa mu Burundi odeka aratuyagira icatumye biyumvira gukoranya abo bahurikiye muri ico gisata c'ikawa mu rugo ruganda. Kubibutsa icerekeye itegeko rya Union Européenne rijanye no gutitura ibidukikije mu gisata c'ikawa. Iryo tegeko riravuga ko ikawa ryose ryarimwe ahantu hahungabanijwe ibidukikije ritazoshorerwa mu gihugu na kimwe kigize Union Européenne. Tukaba tuzi ko igice kinini c'ikawa ry'u Burundi ndetse ibice birenga 50 bishorerwa muri ibyo bihugu. Rero kwari kumvikana nabo uruhara rw'umwe wese kugira ngo dushobore gukora ibishoboka kugira iyo soko muri Union Européenne ituyitakaze, ariko twirinde ikintu cyose cyo hungabanya ibidukikije mu gitembero nyamukuru gusubiza itoto aho hantu haba harasambuwe. Ari naco gituma twahamagariye abarimyi bose inyuma y'ibi bikorwa ahantu hose bazosanga ryatewe ikawa ryatewe ahantu habanje guhungabanywa ibidukikije yuko haziriho irundi mugambi bazobigisha ingene bahasubiza itoto kugira ngo ibidukikije byubahirizwe aho hantu. Uyo muyobozi mukuru atera kamo abo bahurikiye muri ico gisata c'ikawa gukurikiza amategeko mu byo bakora. Bari bikawa ndetse n'abantu bose bakorera mu gisata c'ikawa nuko gukurikiza amategeko ajanye no gukingira ibidukikije mu gisata c'ikawa. Turazi ko hari ibikorwa byinshi bihungabanya ibidukikije mu gitegwa c'ikawa. Rero twariko tubasaba ko mu ntumbero yo kwirinda ko iryo tegeko rizofata igitegwa c'ikawa c'u Burundi umwe wese ahakorera n'ahakora yo kwirinda ibisambura ibidukikije. Abarimyi ngo bazi imbere muri izo mpinduka kuko ngo ikawa ari yabo bishikirizwa n'umuyobozi w'ubuhinga Nizigiye Nestor. Muri ibi rero turimo vya amategeko agenga urudandazwa mu Burayi, abarimyi nibo bazi imbere kuko ikawa ni yabo, nibo bazoyishora kandi nibo bategerezwa kuronka akarusho. Batabikurikije rero cyo bari kibazo cyane kuko ikawa nyinshi idandazwa muri urwo ruhande rw'isi. Dutegerezwa rero gufata intumbero dukurikije aya mategeko turetse n'aya ava mu bihugu vya Burayi tugakurikiza tukabereka amategeko y'igihugu. Cyambere rero tugiye gukora nuko tugiye kubaha intege kugira ngo baronke umwimbu, hanyuma uwo mwimbu bashikane ku isoko ari uwabo ukiri uwabo. Ahandi hahora haza abantu benshi bagaca mu mbavu ugaca usanga igiciro gishikiriye umurimyi ari nk'icicumi. Urumva yuko igihugu kiba gihomvye, umurimyi abahomvye, ikawa igahona, hanyuma murumva yuko bica bitera ubwoba ku kigega cy'igihugu. Hanyuma turafise umugambi kuko twabitanguye ukuduza igiciro c'ikawa, kuko abantu bari hagati na hagati baronse ikawa bakayidandaza ku mahera, dutegerezwa kuyamenya ayo badandaje n'ayo bungutse, inyungu yose ikagabugwa duhereye ku murimi.